n'umwanya w'ikiganiro BTV Sport, ikiganiro kibashikira iminsi yose ku munsi wa mbere, aho tubashikiriza amakuru y'inkino atandukanye, tukabashikiriza amakuru y'inkino ziba zabaye hano iwacu, eka mbere iyo bishobotse tubashikiriza n'inkuru n'amakuru y'inkino ziba zabaye hanze y'u Burundi, haba muri Afrika canke mu makungu. Uno munsi rero tuza kubabwira amakuru avugwa hano iwacu, na cane cane yuko inkino zimwe zimwe amahiganwa yaraheze mu kurindira ko atangura, mugabo hakaba n'ayandi rero yaramaze iminsi ariko araba. Aha twobabwira nk'ibijanye n'urukino rwa volleyball, aho ihiganwa ku rwego rw'igihugu igice ca kabiri, inkino zarangiye mu mpera y'ino ndwi, aho rero imigwi yashoboye gutwara ibikombe yashoboye kumenyekana, igashobora guhabwa mbere n'igikombe hamwe n'ubushimwe, aho twovuga nk'imigwi ya Rukinzo mu bagabo hamwe n'imigwi ya Rumuri mu bigeme. Iyo migwi akaba ariyo yashoboye gutahukana ibikombe kuko yabaye iya mbere mu ihiganwa ry'igihugu igice kigira kabiri. Turaza kubabwira vyinshi bijanye n'urukino rwa volleyball, kuko ubusanzwe arongoye urwo rukino yaciye aboneraho akaryo ko gushikiriza ivyo baranguye mu mwaka wose w'inkino, eka mbere n'ivyo bagiye kurangura. Arongera aravuga n'urubanza rudasanzwe iteka Uburundi bwatewe ku nkino zizobera ngaha. Turaza kubabwira ido n'ido izo nkino izo arizo. Turaza kandi kubabwira ibijanye n'umupira w'amaguru, aho mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru Primus League, inkino igice ca kabiri canke phase retour catanguye, indwi igira 16 ikaba yakinywe kuva ku munsi wa gatanu. Turababwira ingene imigwi yigenjeje, imigwi imwe ikaba yaravyitwayemo neza, imigwi nka Vitaro, Bumamuru n'iyindi yarashoboye gutsinda, mu gihe hari iyindi migwi yoyo itorohewe, imigwi ya Bujumbura City n'iyindi. Vyose turabibabwira muri kino kiganiro mu kanya, ido n'ido y'amakuru twabateguriye mu bijanye n'inkino. Nitwaremo Prosper Niyonkuru. Subire ndabahe ikaze mu kiganiro BTV Sport, iganiro kibashikiriza amakuru y'inkino ku televiziyo yanyu BTV. Mu rukino rwa volleyball, ihiganwa ku rwego rw'igihugu, mu minsi iheze harabaye ihiganwa muri Avabe, no kuvuga mu ishirahamwe ry'urukino rw'amaboko volleyball i Bujumbura. Twarabashikirije ingene vyagenze. Ubu rero mu mpera y'ino ndwi twaraye turangije, habaye inkino za volleyball ku rwego rw'igihugu igice kigira kabiri, kuko igice ca mbere cari carakinywe. Izo nkino rero zo ku rwego rw'igihugu zikaba zihuza imigwi yo mu gisagara ca Bujumbura n'imigwi yabaye iya mbere mu gihugu hagati. Zikaba zari inkino zibereye ijisho, zikaba zari zatanguye ku munsi wa gatandatu, zibandanya gushika ku munsi w'Imana, aho hakinywe inkino za nyuma za finale. Imigwi rero imwe ikaba yarashoboye kuvyifatamwo neza, iyindi nayo irashobora gutsindwa, ko murabizi yuko haburana babiri hagatsinda umwe. Mu bigeme, urukino rwa nyuma rwa finale rwahuje umugwi w'Igisoda Muzinga hamwe n'umugwi wa Panthers Team. Urukino rwari rubereye ijisho, rukaba rwagiye kurangira umugwi wa Muzinga w'abigeme wirahiye umugwi wa Panthers Team ku maseti 3-0. Abo bigeme bakaba bagaragaje umunezero, banezerewe cyane, baronswa igikombe, banezerwa, bacereka abakunzi, bacereka usanzwe awurongoye. Bikaba byari ibintu bibereye ijisho cyane. Mu basore naho, umugwi wa Rukinzo n'umugwi w'igipolisi mu rukino rwa nyuma bakaba birahiye umugwi wa Bun canke umugwi wa Bujumbura Uwezo wa Ndani, mu rukino rutari rworoshe namba, kuko iyo migwi yose uko ari ibiri, umugwi wa Rukinzo waratanguye uratsinda iseti 2-1 umugwi wa Bun, hanyuma iseti igira kane umugwi wa Bun urayitsinda, baca banganya iseti 2-2, bica basaba yuko babongera iseti ya nyuma y'ukubatatura
gutyo rero umugwi wa Rukinzo ubona gushobora gutsinda ku maseti 3-2. Murumva ko bitari byoroshe namba. Wa rukino rero rubereye ijisho cyane gose, ruza kurangira umugwi wa Rukinzo ari wo utwaye igikombe. Hanyuma nabo nyene umunezero wari mwinshi cyane, bereke igikombe abakunzi babo, bacereka usanzwe awurongoye mu birori vyari bimeze neza cyane. Izo nkino zose zikaba zabereye kuri parke, abatari bake barahazi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abantu batari bake bakaba bari bazitabiriye. Usanzwe rero arongoye urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi, volleyball, General de Brigade de Police Serge Ntakavura yaciye aboneraho akaryo ko gushikiriza ivyaranguwe mu mwaka w'inkino, so kuvuga guhera mu kwezi kwa mbere gushika ubu, mugabo mu mwaka w'inkino no kuvuga igihe ihiganwa ryatangura gushika aho rihereye, mbega vyagenze gute, habaye iki muri ico kiringo. General de Brigade Serge Ntakavura ni General de Brigade de Police Serge Ntakavura arongoye urukino rw'amaboko volleyball mu Burundi. Nkuko muhejeje kuvyibonera, duhejeje clôture championnat national saison 2022 yari yatanguye mu mwaka uheze, ariko kubera programme amatwari sama competition menshi twarageze mu kwa 12 tutarashobora kuyirangiza, niko twasha tuyishira phase finale ya deuxième phase mu kwezi kwa mbere. Nko kwambonye hakaba ari umugwi wa Muzinga ku ruhande rw'abakobwa bashobora gutwara igikombe cyo kimwe n'umugwi wa Rukinzo ku ruhande rw'abagabo. Rero muri make ndashaka kugaruka ku bintu twaranguye ku iyi saison kugira ngo tunababwire ibyo tugiye kurangura muri iyi saison twatanguye. Nkuko mwavyumvise, mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uheze 2022 niho twagira lancement ya championnat au niveau national. Ni kuvuga twari twanosheje yuko championnat national itanguye. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu haciye haba tournoi à l'occasion de la journée internationale de la femme. Yari tournoi nayo nyene nziza kuko twashatse gushigikira abakenyezi kujya munsi mukuru mpuzamakungu wabo. Hanyuma mu kwezi kwa gatandatu twaciye dutegura, nako twari tumaze iminsi tegura guhera mu kwezi kwa gatatu, twari tumaze iminsi tegura tournoi regional ya zone 5 n'uvuga 12 y'abana b'imyaka iri munsi ya 19 bita U19, ikaba yabereye ngaho iwacu, aho Burundi bwashoboye kuvyitwaramo neza. Mbere tugatwara imidari y'inzahabu ku bahungu n'abakobwa, umudari w'ifeza ku bahungu n'umudari w'umujumpu ku bakobwa. Twarabandanije mu kwezi kw'indwi dusha turabandanya na championnat national phase ya mbere ya ligue intérieure. Ni kuvuga rero iyo phase ni element nshasha twentuje muri volleyball ngaha mu Burundi itarisanzweho, kubera yuko hasanzwe hari imigwi myinshi mu gihugu, mugabo yaza gukina phase ya nyuma ihura n'iyindi migwi ikomeye yahi Bujumbura nk'iyi mwabonye, hama ntishobora kuidentifia les talents. Rero twashimye guca tugira championnat ya ligue intérieure yabaye, hanyuma imigwi iratsinda, bararonka n'amakupe, mbere bararonka n'ubushimwe mu bijanye n'amafaranga. Hanyuma rero imigwi yabaye ya mbere 6 muri yo niyo yaciye ishobora rero kuza guhangana n'imigwi yindi yo ngaha muri Association de Volleyball de Bujumbura isanzwe ifise ama equipe akomeye cyane gusumba iyo yindi. Mu kwezi k'umunani twaciye tugenda muri volleyball beach, ni kuvuga Coupe d'Afrique ya volleyball beach yabereye muri Maroc Agadir, aho twari twajanye imigwi ine, ibiri y'abakobwa n'ibiri y'abahungu. Hanyuma turashobora gukina birashimwa, mbere tukaba twarashitse ku bahungu mu kibanza c'8 ku migwi irenga 36 yari yaje. Murumva ko yari intambwe idasanzwe kuri twebwe. Mu kwezi kw'icenda twarashoboye kurungika imigwi i Dar es Salaam muri volleyball beach naho nyene
mu rwego rwa East Africa, aho umugwi w'abakobwa n'uw'abahungu yose yazanye imidari y'ifeza. Mu kwezi kw'icenda kandi nyene twaragize tournoi ya Coupe du Président, aho twayegereje kuri phase finale, hanyuma turindiriye aho azoduhera isango kugira ngo dukine finale. Mu kwezi kw'icumi naho nyene twaragize tournoi ya Coupe des Héros, yoyo twarayiherekeje irahera. Mu kwezi kwa 12 twaragize tournoi ya volleyball beach ya zone 5. Ni tournoi yari ikomeye cyane. Zone 5 ko muyizi igizwe n'ibihugu 12. Hanyuma rero bari batwemereye ko dutunganya iryo higanwa kubera yuko twari twatunganije mu kwezi kwa gatandatu, yaba imyaka iri munsi ya 19 yari yagenze neza. Baca baravuga bati reka rero tubahe n'iryo higanwa muri tunganya ngaha mu Burundi. Tukaba twahejeje Uburundi butwaye igikombe hamwe n'imidari y'inzahabu butsinze Egypt, hanyuma tugatwara aho ni ku bahungu, tugatwara n'umudari w'umujumpu ku bahungu nyene. Ku bakobwa ntitwashoboye gushika kure kubera yuko twahuye n'ama ekipe akomakomeye ava mu ivyo bihugu vy'Abarabu no muri za Kenya, asanzwe akina mu ma competition akomakomeye cyane, ariko vyavuye no kubera yuko imigwi twari twaforumye itari bwamenyerane neza. Nkuko mubizi aya ma competition twatuyakina muri cadre y'ama equipe nationale. Mu kwezi kwa mbere twaciye tubandanya rero iyi championnat national phase ya kabiri ariyo ya nyuma. Nkuko mwabibonye nkaba nababwiye ngitangura ama equipe yashoboye kuronka intsinzi, akaronka n'ubushimwe hamwe n'ibikombe, cyo kimwe n'abajoueur bagiye barasumbasumbanya mu kuvyitwaramo neza bivanye n'ibanza birimwo, nabo nyine bakaba bashoboye kuza bararonka ama envelope. Muri sezo rero igiye gutangura, mwavyumvise abavyanosheje uku kwezi kwa mbere gushika itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri tuca tuja muri ropo pause kugira ngo duhe akanya imigwi yo kugira ama transfer de joueurs. Kuko mubizi ni ikiringo abajoueurs benshi baba bahejeje ama lisansi yabo yaheze aho basanzwe bakinira, abandi bari ko bararokrita, hari n'ababagura kugira ngo imigwi isubire kwiforma ukundi par rapport yuko ishaka kuzogira ama performance muri saison igiye kujamwo. Nuko rero uyo yari General de Brigade de Police Serge Ntakavura, aho yariko aravuga ivyaranguwe mu mwaka w'inkino mu rukino rw'amaboko volleyball. Kubera ko basanze rimwe bishika ugasanga ari hamahiganwa atunganijwe, hanyuma imigwi ikaza kwitegura ku munota wa nyuma, hanyuma kumbure ntibiheze ngo bigende neza uko bari bavyiteze. Ubu rero ngo imigwi igiye gutegurwa, imigwi yose, imigwi y'abakuze, imigwi y'abadakuze cyane, imigwi y'abakiri bato, gushika mbere ku badashikana imyaka 18, kugira ngo ibi imigwi yamaho, imigwi serukira gihugu yamaho n'imigwi itari serukira gihugu yamaho, ku buryo habaye amahiganwa iyo migwi iba isanzwe ihari yari iteguye murantunga, gutyo nayo mahiganwa aheze agende neza. Urongoye urukino rw'amaboko volleyball mu Burundi aravuga ingene bagiye kwitegura kugira ngo mu mahiganwa azoba imigwi izobe ihari kandi imeze neza yari iteguye. Tuzoja dushiraho byihutirwa mu kwezi kwa gatatu les équipes nationales permanentes, no kuvuga tuzoselektiona abajoueurs turavye ama performance bagize muri saison iheze, hanyuma tugira ama equipe, no kuvuga senior ya volley indoor, tugira ama junior ya volley indoor, tugire ama senior ya volley beach, tugira ama junior ya volley beach, tugire n'ama U19 gushika kuri U18. Zose ko n'ama competition agenda araba au niveau ya volleyball. Ama equipe rero yose azoformwa yongerajeho, turondera imbere n'uburyo bwo kugira ngo ashobore kuronka ivyankenerwa. Tuzogwiza cyane ama tournoi ya volleyball beach kuko twahora tuja mu ma competition hageze, ariko ubu hazoba competition
naho nyene championnat national nkuko unyi volleyball indoor ziba kugira ngo turabe ko dushaka kuronka des joueurs bari ntuzenya permanent muri volleyball beach hama bashobora kuza barahura n'indi migwi ikomakomeye kuko no mu bindi bihugu bimeze. Kubera rero Uburundi amahiganwa bumaze iminsi butegura na cane cane ku nkino z'urukino rwa volleyball zikinirwa ku musenyi bita beach volley, hari inkino zimaze iminsi mpuzamakungu zibera ngaha mu Burundi, abakurikirana urwo rukino rwa volleyball murabizi. Kubera rero ishirahamwe mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball basanze Uburundi butunganya neza izo nkino na cane cane baravye ku nkino zimaze iminsi zibera ngaha mu Burundi, bashimye rero gutera iteka Uburundi kugira ngo buzokwakire inkino zidasanzwe n'inkino ataho zitandukaniye n'igikombe c'isi yose c'urukino rwa volley beach zikazobera hano mu Burundi mu kwezi k'umunani. Ubusanzwe arongoye urukino rwa volleyball mu Burundi, General de Brigade de Police Serge Ntakavura, arasigura neza ingene izo nkino zizogenda n'igihe zizobera. Tuzobandanya kwitegurira urubanza rudasanzwe cyane, no kuvuga inyuma yo dutunganirije iri higanwa Federation International Volleyball yararavye kuntu twabitunganije, iraraba kuntu inkino ziri ku murongo abantu isi yose irikira zikurikirana, niyo baca badusaba yuko twotunganya ico bita volleyball beach world tour, nuvuga ni nka coupe du monde ya volleyball beach, ikaba izobera ngaha anyi mu kwezi, no kuvuga guhera itariki 15 z'ukwe munani gushika kuri 21. Kuvuga rero turatangura imyiteguro ubunyene, haba kubijanye no gutegura ibibuga hariya ku mucanga, cyo kimwe no mu entraînement kugira ngo ama equipe yacu azoshike kure, kuko aho iheruka kuba hari haje ibihugu 69 hari ejo bundi muri Agadir muri Maroc. Twebwe tugize sondage turabona yuko hazoza n'ibihugu bisumbije. Urumva rero ni urubanza rudasanzwe rusaba imyiteguro idasanzwe, kandi ruzoba rubaye bwa mbere muri Afrika. Tuza tubaye nk'igihugu gira Afrika yo donc yo hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara, tuza tubaye ndibaza igihugu ca kabiri kitunganije inkino nk'izo onye. Urumva rero ko ari ivyo tugiye kurangura. Nababwiye mu ntangamarara kino biganiro yuko ihiganwa mu cicaro ca mbere ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryatanguye na cane cane igice ca kabiri phase retour, no kuvuga ko indwi ya 16 yatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye duherahije, inkino zitandukanye zikaba zarakinywe. Nabwiye ko hari imigwi imwe yavyitwayemo neza mu kuronka intsinzi, n'iyindi rero itorohewe. Niko bimeze mu nkino, haburana babiri hagatsinda umwe. Ku munsi wa gatanu umugwi wa Kayanza United wirahiye umugwi wa Top Junior mu kuwutsinda igitsindo kimwe ku busa. Umugwi wa Interstar ukaba utanguye igice ca kabiri cihiganwa neza, kuko watsinze umugwi wa Tigre Noir igitsindo kimwe ku busa. Izo nkino zose uko ari zibiri zikaba zabaye ku munsi wa gatanu. Inkino zarabandanije mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru Primus League. Ku munsi wa gatandatu umugwi wa Rukinzo ukaba wanganije n'umugwi wa Magara Young Boys ibitsindo 3-3, nayo umugwi wa Bujumbura City ukaba utakije imbere y'umugwi wa Flambeau du Centre, ko Flambeau du Centre yabatsinze ibitsindo 3-1. Olympic Star ku kibuga cabo hari imuyinga, Vitaro iti ntitubatinya naho tubasanze iwanyu, ibatsinda ibitsindo 3-1. Ni Vitaro nayo nyene itanguye neza ihiganwa igice kigira kabiri arico phase retour. Ku munsi w'Imana umugwi wa Burundi Sport Dynamique watsinzwe n'umugwi wa Messager Ngozi ibitsindo 3-0. Musongati ku kibuga cabo hariya kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega, umugwi wa Bumamuru uti reka tubereke yuko ikibanza ca mbere turimwo tutakigiyemwo kugihamana, ubatsinda ibitsindo 2-1. Nayo umugwi wa Atletico New Oil ibintu bibandanya kumera nabi mu gihe bari hariya ku makombokombo mu rukino rwabo rwa mbere rwo gutangura igice ca kabiri ca Primus League phase retour, bakaba batsinzwe n'umugwi wa Aigle Noir ibitsindo 2-1. Aigle Noir ikaba yabatsinze ibasanze ku kibuga iwabo. Uko rero akaba ariko vyagenze mu mwihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ca Primus League. Mbere urutonde rukaba rutahindutse cyane, kuko umugwi wa Bumamuru
ubandanya uri mu kibanza ca mbere, ukaba unganya amanota n'umugwi wa Vitaro uri mu kibanza ca kabiri, bakaba barutana gusa ibitsindo. Nuko aha rero akaba ari naho hagarukiye ikiganiro c'inkino c'uno munsi. Amakuru twabashikirije akaba yarajanye n'urukino rwa volleyball hamwe n'urukino rw'umupira w'amaguru football. Remo Prosper niyo nkuru nakibashikirije, ndabifurize kubandanya mumererwa neza mu banyu no mu vyanyu, naho ku munsi wa mbere nkano mango kuri no mbonesha kure nyene BTV. Murakoze.